iseminari ntiyica umwidegemvyo, iseminari iragorora umwidegemvyo. Mu civugo nafashe ko imyaka yose nzomara ngaha ku isi kizonyobora ndagushemeza dawe mukama w'ijuru n'isi ko wahishije ivyo bintu abahinga n'abanyabwenge ukabihishuka ibitazi. Ndabandanya mu butumwa bwanje ntangarira abana niyo sanamu ngerageza kuja gukuramwo ubwiza, iciza, ukuri kw'Imana, ineza. Rero ico nticahagaze n'ubu aho duhuriye n'umwana abana mu butumwa bagira ikibanza kidasanzwe aho mvoma inguvu zo kubandanya muri iri banga. Bakunzi ba Axe Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima aho muri hose, sangwa amahoro n'akanyamuneza dukesha izuka ry'umukama wacu Yezu Kristo. Iyo Yezu atazuka tuba turi abo gupfa, tuba turi ibimaramare, kira noneho ni muzima. Abamwemera bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi kuri Axe Vibe TV twakiriye umutumire w'umusaseredoti Patiri Ignace Nkurunziza. Jewe tugira tuyage nitwa Lasya Kamikazi. Pati kaze muri studio ya Axe Vibe TV. Uramutse abanwanyi ba Axe Vibe TV nabo bose babandanya bafyonda kuri sabone. Ego ndaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri Axe Vibe TV, ndabaramutsa amahoro ya Pasika. Reka mpere ku uri inyuma y'ubuhinga bw'ivyuma Papa Tim ariko aratunganya vyose, ndamwipfuriza amahoro ya Pasika, bandanya akoresha ubuhinga bwiwe mu gufasha abantu benshi gushikirwa n'amasanamu meza y'ibintu vyiza. Namwe mwese aho muri ndabipfurije amahoro ava kuri Pasika, bisigura amahoro muri mwebwe nyene, amahoro kumwe nabo muri kumwe, amahoro kumwe n'ibibakikuje ivyaremwe byose, amahoro kumwe n'Imana yanyu mukuzura nayo no mukurondera ishaka ryayo. Amahoro mwese aho muri giriteka. Murakoze cyane, murakoze. Pati uyu munsi twifuje kubakira hano muri studio ya Axe Vibe TV kugira tuyage ko ikwiteka ryawe nk'umuntu yahavuye ahamagarirwa ibanga ry'umusaseredoti ngo yubake urugo rwa Ekleziya, nkuko natwe twahamagariwe gukomeza Ekleziya biciye mu isakramento ryo kubaka Kristo. Hariho benshi bamaze kubabona kuri Axe Vibe TV. None uyu munsi ko twatewe iryo teka muri studio twashaka tuganire. Mwavukiye he, mukurira he? Ego murakoze cyane, mwabivuze nitwa Patiri Ignace Nkurunziza. Navukiye muri zone ya Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura, ndaheza ndaba mu makartier y'uburaruko Cibitoki, Kinama, Kamenge, Gatoyi, mu Gihosha. Ariko kijya gisagara mu myaka twakura nticari bwabe kinini, aho uvukiye hose wakibamwo nka cose kuko wasanga abagenzi abo mwigana abo muvugana bari hirya no hino y'ico gisagara, ugasanga rero umuntu aravukira n'ivyo muri quartier imwe, ariko ugasanga abaye yovuga ati namuka muri kijya gisagara kuko ico gihe cari kikiri gitoyi cane, ugasanga abantu nka bose turazinanye naho WhatsApp zitari bwazi. Okay, murakoze cyane. Dufatiye kuri ivyo bibanza byose mu tubwiye mwakuriyemwo, nibihe bintu vyabubakiye iteka ryawe nk'umuntu co kimwe nkatwe twese? Ego urakoze kuri ico kibazo. Ibintu vyanyubakiye iteka nk'umuntu kuko
nkuko dukunze kubivuga, umusaserdoti n'umuntu, umuganga n'umuntu, aho niho hashingiye vyose. Ego rero ubwa mbere naho uwo muntu abera umuntu mu nzu muhira, novuga yuko ngaho iteka ryanje ryahubakiwe rwose, ko je novuga nti muhira harimo muhira henshi, ni famille recomposée. Rero urumva ibiri au pluriel. Hanyuma kaca ngaho nyene muhira iruhande yabo muvukana, hagaca haba abo bandi benshi bagiye barahaca. Muhira haciye abantu benshi cyane, ivyo bintu vyaranyubatse mu bumuntu bwanje. Hanyuma ikibano wasangamwo abantu bava muri bijya bihugu duhana imbibe, ariko iyo ujabutse ukaja muri za Bwiza ugahura n'abantu bava mu bindi bihugu vya Afrika no mu bihugu vy'Abarabu bava kure. Rero nivyo ico kibano kirimo abantu b'ubwoko bwinshi bava henshi, biri mu vyanyubakiye ubuntu. Harimo rero amashuri jewe nize kuri Poroto quartier 22 mu Ngagara, iruhande gato yo kwa Muzungu Shamba. Hatangura quartier 21 kuri Catholique, amaje niga kuri Poroto, hakaba na laïque. Hanyuma nja kuri college Ngagara yari yegeranye na laïque, hanyuma mu nyuma nja kuri Saint Esprit. N'amashure yanyubakiye ubuntu cane, kuko ico gihe inyigisho zari bisakanovera, n'abigisha ugasanga baracanze n'abarundi, harimo abanyarwanda batari bake n'abava muri Kongo batari bake. Mbere kuri Sainte tugasanga hari abava mu Bubirigi n'ahandi. Ivyo rero vyarubatse isanamu y'umuntu muri jewe. Hanyuma ugacushiraho rero ibibanza dusengeramwo, harimo ibibanza vyo muri Ecclesia Catholique Paroisse Sainte Famille, ariko cane Paroisse Saint Joseph. Kurumva twaramaze umwanya munini mu Cibitoki. Mu nyuma rero n'agasengero k'umushamweranda umushaha wa Yezu kuri Lycée du Saint-Esprit muri Ecclesia Catholique. N'ibibanza vyanyubatse cane. Ugacushiraho rero n'ayandi mashengero y'abagenzi yo mujanye gusenga, navyo nyene biri mu vyubatse ubuntu bwanje. Ndiko ndakura, ndiko ndaba umuntu. Mu ncamake niko nobivuga. Murakoze cyane. Ego umuntu arumvise aho umuntu yavuye, genda murubakika muri ivyo bibanza vyose. None nsubiye inyuma gato, ugerageje kwidondora uyu muntu tubona yarangwa n'ibintu nyamukuru ibihe imbere yuko mufata inzira yo kwihebera Imana nkuko twabivuze, ukuho muri umupatiri uyu munsi? Ego nari mpejeje kukwereka, novuga nti ibibanza nagiye Imana yagira nyubakiramwo nk'umuntu. Imbere rero yuko ntera intambwe ngo nsabe kwinjira mu seminari, bagaheza bakanabinyemerera, novuga ko ngerageje kwidondora ntivyoroshe. Ariko icambere novuga gifatanye naho hantu umuntu aba yarabaye, kuko muri ico gisagara muri ico gihe twabamwo mu myaka 80-90 cari gisagara ciza, cari gisagara ecologique, cari gisagara kirimo ama espace vert menshi. Abari muri quartier Nord barabona imyembe yo kuri ETS, barabona kwa Muzungu Shamba. Ugiye muri ville uto espace vert, cari gisagara ecologique, gisagara humain ciza kirimo abantu bakirana aho uba uje uva hose. Rero novuga ko ikintu ca mbere ari umwidegemvyo, kwidegemvya, atari kwidegemvya ukora ico ushaka kikujemwo utyo nyine, ariko kwidegemvya muri ubwo buryo bwo kugendagenda, bwo gushakashaka urondera ivyiyumviro, ibintu vyo kubaka gusumvya mu bumenyi, utaguma wugaraniye ahantu iwanyu gusa, mu biwanyu gusa, ariko kwidegemvya n'ivyo umuntu rero yaba ari muri externa. Ico kintu cyo kwidegemvya, hanyuma nabwiye ko twaba mu gisagara ciza. Jewe
ikintu imbere yo kwinjira mu seminari mbona cane harimo ikintu cyo gutamarirwa, cyo guhimbagwa, cyo no kwita mu gifaransa s'émerveiller, guhimbagwa n'ingeni gisagara ico gihe cari kimeze, izo espace vert nakubwiye, abantu baba muri ico gisagara mu butandukane bwabo. Ca gatatu omengo ni gihushane nuko kuva mu myaka 91 buhoro buhoro uduga mu gisagara vyahindutse, ivyo bintu bikononekara kubera ugwimo, kubera intambara, hakaba ugwanko, hakaba ubwicanyi, hakaba kwiyugarana, wa mwidegemvyo uragabanuka, araba kwiyugarana mu makartier bishingiye ku bwoko, bishingiye y'abantu bava, bishingiye ku bikomere byabo. Rero kwa gukunda gutamarirwa n'iciza, uryoherwa n'ineza, uryoherwa n'ukuri, ivyo rero bisa n'ivyononekaye. Rero novuga ko imbere y'ukwinjira mu seminari hacemo rero nico kintu cyo kuba ahantu hatameze neza, hadatekanye, hahora hameze neza ariko mu mwanya muto harahindana, ariko muri ivyo ukaguma urondera caciza, uciye no mu kwibaza igituma abantu bashobora guhitamo kwankana, bashobora guhitamo kwicana, bashobora guhitamo kubesheranira, nawe we bakakubeshera, bakakurenganya. Ntibibi bintu gusura bakure, ariko ukanabibona biriko birakubako. Aho rero filozofi cihinduka, iyo atari ibintu usoma gusa ariko bikaba biriko birakugira ko ingaruka. Nibaza ko ivyo bintu mu ncamake biri mu bintu vyatumye ntera iyo ntambwe nja gutohoza ibijanye n'Imana nziza, Imana rukundo, Imana yungira abantu bumwe. Murakoze cyane. Ukwidegemvya, guca muri vyinshi, umuntu akabandanya arondera. Nukuri bakunzi ba Vibe TV, hano turi muri studio ya Vibe TV, turi kumwe na Patiri Inyasi, ariko aratuyagira iteka ry'ubuzima bwiwe. Mugumane natwe, nta nkeka tuza kubungukira vyinshi. Ico gukora murakizi ni gufyonda kuri sabone, kandi mumenyeshe inshuti n'abagenzi. Pati, hariko haraca imyaka 2 muhimbaje ikinjana, nta kajambo mwoshikiriza aba cinquantaine? Ego ndabakeje abantu muri no myaka 2-3 bariko barahimbaza imyaka 50. Ndabakeje gose, n'ingabire n'intambwe. Ntitwibagiye n'aba 40 n'aba 30, ariko reka uno munsi tukeze cyane tubwe ku ba cinquantenaire. Aho muri hose nukuri ndabakeje, harimo batari bake twiganye bariko baragera muri ivyo bigero, ariko barahimbaza iyo myaka. Uti ico no babwira, nta kinini umuntu aba amaze gutegera, ariko umuntu ntabakiri muto cyane. Akiyumviro kamwe mu vyiyumviro vyinshi numva muri iki gihe nabaye mu guhimbaza iyo myaka, ariko araca imyaka 2, ni ikiciyumviro kivuga ngo ubuzima ntitubugira ishamba twinyegezamwo. Ne faisons pas de notre vie un maquis pour nous cacher, ariko tubugire ikibanza twigiramwo kuba abantu, kandi tukimenyereza gufasha uwundi atari uwo musangiye amaraso gusa, mama, papa, cousin, ariko uwundi musangiye kuba umuntu, muhuriye ku nzira, muhuriye ku kazi, muhuriye kuri aéroport, muhuriye kuri gare, uwundi. Ku buzima bwacu rero tubugire iryo shuri ry'ukubaho nk'abantu, ry'ukubaho uba au service des autres, mutwo ushoboye, mutungana na wewe. Nico kimwe novuga, kuko hariho abansumba bashobora kuvuga byinshi, ariko ereka jewe ngeze ngaho. Murakoze cyane. Ego
kubandanya twubaka uwundi. Reka tubibandanye tubabaza ati mbe mumaze imyaka ingana gute mwatiwe, ari ibanga mwarigabaniye hehe? Ego maze hafi imyaka 23 tuzoishitsa itariki 5 z'ukwezi kw'indwi. Natiwe hari kuri Monsio Gikungu. Mbere muri uyu mwanya nyene tuko turavugana, abo twatiriwe rimwe baraye bahuriye Igitega ku Mushasha, Patiri Methode, Patiri Kimamara, ba Patiri Rafael na Musenyeri Nestor nibo bakiriye abandi ba Patiri bajava mu Ruhigi, Bujumbura, Ibubanza, Bururi. N'ikintu kiryoshe cyane. Ejo twarashe kuramukanya kuri live. Ego rero ndabakeje cyane uyo mugwi twatiriwe rimwe. Nico no kwishura ico kibazo. Murakoze, turabatahije mwese muri 2003 ko mwavuze. Numvise arama diocese atandukanye mu Burundi. Ego murakoze cyane. Pati, kujya twebwe twubatse ingo mukunda kudusaba ngo twibuke ibihe vya fiançailles zacu n'ingene twahuye mu Mukama, mwudukundira mukatubwira ingene ibintu vyo kuja mu seminari vyakujemwo, umengo abagenzi bawe siyo nzira bari bakwitezemo. Ego urakoze, urazi Imana yacu yama idutangaza. Ego hariho abo ishobora kurema ku buryo ushaka kuvuga ati uyu muntu azoba patiri, uyu muntu azokubaka, uyu muntu azoba president, bikaboneka. Ariko no kuri bo nyene ni kenshi ishobora kudutangaza ugasanga wari wibaza ngaha ahereje ngaha. Donc Imana yacu nta kuyugaranira mu byo no kwita amakategori. Hari n'abandi rero utabubabona ko ivyo bintu niwo mugwi no kwishiramwo. Naho uvuze uti abagenzi ntibaba babirindiriye kuko hariho ama-image twiha, des croquis twiha kandi nuko bimeze mu vyiyumviro by'abantu. Uti rero igihe ikintu coba caratumye ntera iyo ntambwe ngo nje mu seminari, icambere no bivuga ko gishingiye n'ivyo twako turavuga. Burya iyo umuntu atanguye gukura nk'uku turashora nyene kuvuga n'amacertitude ngo jewe ngo narinzi ko nzokubakana naka, jewe narinzi yuko nzoba patiri kubera ego ndakunda kuvuga nti aho hantu no kuhagenda buhoro, kuko hariho ico twita mu Gifaransa mystère, ikinyegezwa. Nushaka kuvuga, nushaka gusigura gushika ku kaburungu kanyuma ingene wahuye na naka, ingene wahisemwo naka. Haba harimo ikintu novuga Imana yatunyegeje. Ubwa mbere rero notangura kuvuga nti sinomenya igituma uyu munsi ni pati nikinyegezwa kumbure nzotegera ninashika mwijuru. Umuntu arashobora guhwigwisha gatoyi bya binini nakubwira byo kuja ku isengero, kuri Saint Joseph, narabaye muri chorale Saint Ignace de Loyola, kuri lycée du Saint-Esprit, narabaye mu migwi ama association wiyumvira ku buzima, sur la solidarité. Ivyo byose bikakwegereza Imana mu buryo bumwe canke ubundi. Ariko cane rero nakubwiye ko mu bumuntu bwanje ngene nubatse, nakuze nkunda gutamarirwa, kuhimbagwa n'iciza mu bintu n'abantu, n'ineza mu bantu n'abantu, n'ukuri mu bantu n'abantu. Byanatumye nkura nimenyereza kwandika bimwe bita ama poème duto umwana agenda arakura, babigisha iby'abafaransa. Uyu munsi niho bishika nka Robert avuga nti iyo umuntu atangura kwiga ibicuba akiga, iyo ni defo yo ku myaka 50 uco utangura kurogereta utuntu tumwe amazina mu Kirundi. Numvise nakavuga amazina mu Kirundi ko ibintu byo gusubiramwo la Martine ubu ntibikiri à la page, il faut kuvuga ibintu by'iwanyu. Ariko ivyo
biri mu bintu byari bingize ico gihe. Rero igihe mu gisagara cacu ca gisagara écologique, ca gisagara la ville de Bujumbura verte, ca gisagara humain, ca gisagara carimo mu buzima, igihe ivyo vyose biguye mu mazi, hagatangwa guseseka amaraso, hagatangura kwiyugarana, hagatangura urwanko. Ivyo rero yarabaye novuga nti ikintu kimastimule imbarutso kati nono nibaza ko ubuzima butagizwe n'ikibi. Il faut kugenda au-delà de ça. Ico rero kiri mu bintu vyanyoriyanse ndiko ndagerageza kubitegera uyu munsi mu kugenda gushishoza mu seminari. Ko je nagiye mu seminari ari cane kugenda gutohoza kwiyumvira nkuko abivuze cane ko umuntu atariho bamubona cane hari ahandi abandi baba bagushira, kandi ivyo birashaka kukugira ko impact mu buryo bumwe canke ubundi. Ego murakoze cane, muravuze ati kuja gushishoza ibiri muri mwebwe, nje cabatwaye mu seminari kimwe nkuyemo muri ivyo byose mutubwiye. None nashaka ndabibarize, vyarakoroheye mushitse mu seminari kumenga amatwi yansumira amategeko angaya nayo mu basoda kandi numvise ivyo mwavuze byose nkumenga mwakuriye mu mwidegemvye. Ego iseminari ntiyica umwidegemvyo, iseminari iragorora umwidegemvyo. Gusa urumva iba ifise intumbero. Mu seminari barera abapatiri, niyo ntumbero yabo. Mu seminari harafise amategeko, harafise ukuntu hiyumviriwe. Rero uhagereranye n'ujya mwanya batumwa bamaranye na Yezu yarahamagaye ababandi batwara amakori y'abandi, yarahamagaye abantu b'abarobere bo muri ico gihe bagendana uducumu bashaka kwirukana abakolonizateur b'abaromani, yarahamagaye abantu b'abarovyi, yarahamagaye. Hanyuma arabamaze imyaka 3 mu seminari bayobegwa gerageza vyura. Iseminari rero yifate gutyo, jewe rero yambereye ikibanza nagiyemwo uko nyene ndiko ndakubwira. Nibaza ko abavukanyi benshi twatanguranye bakiriho, hanyuma abo twagiye turahurirayo abagenzi bwa mbere ukaraba ukagerageza kubigirako, hanyuma abarezi tumaze imisi duherekeje umukuru wacu Patiri Amando Kana, ari mu banyakiriye mu misi ya mbere. Urumva ko yari misi umuntu acuzuye umwidegemvyo wo mu gisagara wiyo wakuriye. Rero ari mu bantu bagerageje kugorora mu bwitonzi bwinshi. Nico gituma nafasha akanya kukumwibuka, kumvuga nti niminwe naciyemo kugira ngo uyu munsi nshobore gutera intambwe. Hari undi mupatiri yitwa Renova ndamuramukije mu gihugu c'Ubudagi, yari abandanya nivuza. Mwe nabo bantu rero twagiye turahura muri filozofi, abapatiri bamaze gushengera, Patiri Aster, Patiri Patrice Minani dufasha mu byo kubaka ubwenge, ba Katubada aracariho ava muri Kongo. Hanyuma no muri teologia abapatiri batandukanye, naho twagiye turaca mu stage. Umupatiri yitwa Geraze Mugero w'Imana twahuriye imayuyu, yaramaze gushengera, Imana imwakire. Nukuri abo bose baragiye barafasha kurera uyu mwidegemvyo, hamwe bikanka kuko ariko umuntu agakizwa nuko atana kimwe wanyegeje. Uri kuraganira rero n'ababa babishinzwe bakabonamo ko harimo akantu kukuri, ngira ngo ako rero karaheza karamperekeza. Hasigaye no kumenya ko burya umwidegemvyo umuntu awurera ubuzima bwose. Ubandanya ugwana na wewe kugira ngo umwidegemvyo wawe ugwitwazo
kwiyononera ubuzima ni ukonona ubuzima bw'abandi. Iryo rero ni ishure ridasanzwe umuntu arinda ava ngaha ku isi ariko aragerageza. Ariko mu seminari naho nico kinini byamfashije, ntumirira bariko baragerageza kwinjiramwo abayisaba ko ikintu kinini no bipfuriza nuko batokwinyegeza mu seminari, boba uko basanzwe bari, hanyuma Imana ishire ku nzira zabo abarezi b'ubuntu, abarezi babona kure bashobora kubayobora gahoro gahoro, kuko iyo umuntu yinyegeje mu seminari birashobora kuba bibi cane mu nyuma. Ego murakoze cane. Turiko turahimbaza izuka ry'umukama wacu Yezu Kristu, ariho dushira abo bose mutubwiye abatuvuyemwo, abakiriho. Umukama abandanye akomeza imitima yacu twese tuvyakira. Mwavuze vyinshi, mwari mufise igituma mwinjiye muri iyo seminari. Kimwe natoyemwo nukurondera umuti w'inabi. Mbega uwo muti mwa mwarawutoye uyu munsi? Umuntu yoba ashize mu bwishime bwinshi avuze ngo yaratoye umuti w'inabi, ariko ikintu nyamukuru nugushobora kwita inabi iciza. Umuntu agasaba ubwenge, agatima mpanuro bwo gushobora kubona inabi ukama uyita inabi. Muri ino si hari ibintu byo kuvangatiranya inabi, kaba kumva abantu bariko baragerageza kurondera wala mugabo ico nico cambere. Novuga nti muri parcours nagendagira no mu nyuma ubu nabaye umupatiri, kugerageza yuko inabi yitwa inabi independama yahikorewe, independama y'uyigize. Ico kintu rero nticoroshe cyane, ariko kiri mu mwimenyerezo umuntu abandanya agira. Umuntu avuye kuri iyo ntambwe, bwa kabiri umuntu araba mu ntambwe, ndabona mu myaka ya mbere uraba mu gisharara cyo gushaka kurandura inabi, kuyirandura mu bandi. No bigereranya na babatumwa ba Yezu Kristo bita ni Yakobo na Yohana umengo bita abana b'umuturagaro banse kubakira muri Samariya. Yezu ariko araje Yerusalemu gusambura inabi, gusambura urwango. Bacabwira Yezu ati iki gisagara tukimanurire ko umucano. Natwe muri etape z'ubuzima bwacu twamadu cyane cyane umuntu akiri muto, ako kantu ko kurandura inabi uyiturire, nk'ibi biriko biraba muri Irani, guhanagura kurandura. Hari mu jambo ry'Imana niho babivuga neza mu mugani w'ingano n'ibyatsi bibi, siniko no vyitugwiri. Abasuku bageze kujambe bavyita gute, yasugusoroma, hari ukundi kuntu bavyita kugenya. Bagasanga harimo ibyatsi bibi bivanganye n'uburo, bahaca bavuga ati mukama tubirandure, ariko mukama akavuga ati yarindira reka bikurane. Ibyo byose bitwereka ko mu gisharara cyacu cyo gushaka kurandura kenshi usanga tujaniranije iciza ni kibi. Iyo rero umuntu akiri muto araba muri iyo enthusiasme, uraba muri iyo uraba zele, uraba ukumva kumengo wohindura ibintu n'inguvu zawe. Ivyo umuntu arabicamo mu myaka ya mbere, naje narabiciyemwo, kandi si bibi mu gihe uri anime n'umutima mwiza. Evidemment hari amakosa ugenda uragira. Hanyuma muri iyo ngwano n'inabi, igice gikomeye ni igice cyo kwisubiramo. Kuko urashobora kuguma muri uko kuyirandura hanze, muri uko kuyita ukavuga ati kijya nabonye ko ari kibi nacise neza, ukageza ngaho. Ariko intambwe rero yo gutangura kwinjiramo
wahejeje omeri wahejeje gusigurira abantu neza ukicara iminota 10-15 ukavuga uti mukama mbega nzoguma ndi wa wundi mfata imizigo nkayitereka ku bandi jewe sindayikoreko na gatoyi. Nico gituma burya gusubiramo nko kuri twebwe abapatiri omeri wagize ni gihe kiguturira cyane kuko urumva inspiration za mutima mweranda ziriko zirakwerekeza ko ukabona combien aho uri mediocre ukabona aho iyo nabi kikurimo. Novuga ko kuri imyaka 50 ni go rugero umuntu abageze ko cyane usanga utanguye kuba prudent kuko umaze kubona ko nturi mwiza gusumbya abasokuru bawe nk'uko Eliya yabivuze mu gitabo ca mbere c'abami kigabane c'19 yakubise abahanuzi b'ibinyoma arabici Karumeli hanyuma ari karahunga yarazi ko Imana igira imuhe prix yagize vyiza arakubitwa n'inyota n'iki ngo mukama numva shaka kwipfira sindi mwiza je ne suis pas meilleur que mes pères. Rero autour de 50 ans usanga nyene ibintu byo gushuha bitanguye kugabanuka utanguye kuza urabona aho ukeneye gukura muri wewe kabona ko atacu usumbya ukiza ushuha wabona umengo abaje imbere yawe bose ntaco bagize ariko ugatangura kubona ukapresive y'abaje imbere yawe bagize ukabona ko nawe ari ugushira kwa gatafari gatoyi kuko voilà hariho ibitari vyiza utwaye muri wewe utejwa kubandanya uzuragwana navyo ku munsi. Ico rero ni intambwe ifasha cane mu kunyiganza ugo ruhome rw'inabi. Mu guheraheza rero naho nukuba intagondwa mu kintu ciza mu bwenge bwawe mu kwemera kwawe mu bumuntu bwawe akantu keza kaba kamwe cyatubiri Imana ibarakongoreye. Nk'ubu mu byo nakubwiye byose urumva ko ari akantu kuva nkiri muto mu muryango gushika no munsi Imana yanyongoreye ko umuntu ari mwiza. Ko umuntu ari mwiza. Ico rero ugaheza ukabintagondwa muri ico. Aho umvisha uza tujya ni mubi oya ashaka gukora akantu kabi ariko umuntu il est foncièrement beau vrai dans muwamugize muwamwubatse rero ukabintagondwaho kuko urabona nk'iwacu ubu mu gihugu kibanyi bari kwibuka bitwibutse ingene twashitse mu bihe aho ubona uwundi ko ari mubi aho ubona uwundi ko aragakoko kugufyonda kukwica kuguhamba kabona urumva uyu munsi rero mu kugwanya inabi ku rugero rwanje rutoyi ndagerageza kuba intagondwa aho hantu naho woza urinde ni ico kintu ntushobora kukinshiramo. Murakoze cyane nukuri ico ntahuye gutora umuti w'inabi wisubiyemwo uwo mwimenyerezo ntiworoshe. Uno musi jewe ndiko ndiga nibaza ko namwebwe bakunzi ba Active TV muriko muriga vyinshi. Umutumire wacu kuri Active TV ni Patiri Ignace Nkurunziza yemeye kutuganirira kwiteka ry'ubuzima bwiwe ngo dukuzanye mu iteka ryo kwitwa abana b'Imana. Turatumiye mwebwe mwese mwatoranye imihamagaro itandukanye yo kubaka ubuzima bw'umuntu kuza kuri Active TV mutwubakire iteka. Abaganga nabo bose bafasha mu gisata c'amagara y'abantu, abigisha, abakora mu gisata c'amategeko, abakora imyuga itandukanye tutibagiye bene wacu bagendana ubumuga. Bonereho no gukenguruka abamaze kuduha ibiganiro bose kuri muri imyaka 2 tumaze ya Active TV muri abiteka. Kuri Active tuvuga tuti iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu twese ukwemera kuvyara ubuzima. Pati bya vyiyumviro vy'ineza mwaye mufise ubwo ntivyaciye bihera mwatiwe mu busaserdoti mugaca mwitekanira.
oya nakubwiye yuko byaciye mu buto bw'ubusaserdoti, igisharara c'ukubaka ineza, rimwe rimwe wishimikije n'ubwenge bwawe, wishimikije n'inguvu zawe, ariko buhoro buhoro bikagenda biratora inzira gahoro gahoro. Rero oya ntivyahagaze, byarabandanije. Ubwa mbere mu civugo nafashe ko imyaka yose nzomara ngaha ku isi kizonyobora ndagushemeza dawe mukama w'ijuru n'isi ko wahishije ivyo bintu abahinga n'abanyabwenge ukabihishuka bitazi n'abana. Rero ndabandanya mu butumwa bwanje ntangarira abana niyo sanamu ngerageza kuja gukuramwo ubwiza, iciza, ukuri kw'Imana, ineza. Rero ico nticahagaze n'ubu aho duhuriye n'umwana, abana mu butumwa bagira ikibanza kidasanzwe aho mvoma inguvu zo kubandanya muri iri banga. Hanyuma mu butumwa nagenda arangura narakoranye n'ugwaruka imyaka itari mike, ugwaruka rutize, ugwaruka rwo muri kaminuza, kugerageza kubafasha kugorora ivyiyumviro hakiri kare, kubafasha kurera umwidegemvyo wabo. Nabwiye ko nakuze ngerageza kurera umwidegemvyo, rero naragerageje mu gwaruka ivyo vyasaba yuko twicarana, tugendana, ducika umuryango, haba confiance. Rero ivyo vyaramfashije kuko iyo wihweje hari igihe uhura n'abantu bitwa ugwaruka ku myaka gusa, ariko ugasanga bashaje bakiri bato. Donc guhura n'umujeune ari mu gwanko, umujeune ari mu kaboregwe, umujeune yumva ko ubujeune bwiwe bufise valeur, ko afise abakopa 19 muri quartier yose canke abakopine 9-10. Urumva uko nugusaza ukiri umujeune. Rero kugerageza kubafasha kugorora mu kuganira, mu kudiskuta, cane ku ciyumviro c'ubumwe, c'ukubana mu budasa, ni ikintu cafashije cane mu butumwa nabandanije. Hanyuma rero no mu bakuze kijanye n'ingo, nakubwiye urugo nakuriyemwo, une famille recomposée, une famille itari du tout parfaite, yarimwo n'induru nyinshi de temps en temps, ariko nakubwiye ko Imana irema iciza iciye mu bintu vyose. Kubera gukuriraho byaremye muri jewe urukundo urugo rumeze neza, ku buryo mu butumwa bwanje guherekeza ingo, guherekeza abantu bubatse harimwo uruhara runiniya. Ubona nuko nagiye ndubakwa n'Imana nciye mu miryango itandukanye, kiretse umuryango wa papa na mama wari ufise ingorane zitari inke, ariko Imana iragenda irancisha ahandi iranyubaka. None uyu munsi kugira ngo abo bana iwabo batagira chance yo kubona papa bereka ibigororotse, mama bereka ibigororotse, Imana itezwa gukreya imiryango yaho bazoca bakamenya yuko urukundo rubaho. Nico rero gituma mu butumwa bwanje umwanya munini osi uba kungo izo nahezagiye, izo dushobora guhura, kuko nzi agaciro k'urugo biciye muri uko kuntu umuntu abagenda yarabayeho. Hama rero muri ano mahanga kubandanya umuntu afasha abantu kurera umwidegemvyo wabo. Twaje mu mahanga aho ico kintu cyo kuvuga ati nkora ico nshaka ndidegemvya ni ikintu badevelopye, kiraba nk'uburozi. Umuntu akumva ko afise umwidegemvyo ukwitobora umubiri wose, akumva ko afise umwidegemvyo ukugenda ari gusa, akumva ko afise umwidegemvyo ugutuka uwamuvyaye. Urumva donc umwidegemvyo wica, usambura. Ivyo rero biriko biranashika wanashaka no mu turiko turibaruka, kuko ivyiyumviro vyo ngaha turabinywa, barabitunwesha mu buryo bwinshi. Rero urumva wa mwidegemvyo ubu ndawiyumvira ko cane igihe mbona
ingene ubuzima bugoye bwo kugorora ngaha hantu ugira wumvisha umwana yuko atawigaba. Ntushobora wewe hari amategeko udashobora kwishiriraho ngo jewe ngo uyu munsi ngo nshaka kuba umukobwa, nshaka kuba umuhungu, jewe uno munsi nshaka ko ibintu bigenda gutya na gutya. Ego murumva ko vya vyiyumviro n'uyu munsi bibandanya amara no kwegeranya abantu muri caciza c'ubumwe n'urukundo. Oya ntivyahagaze, ni harageze. Ego murakoze cyane urabivuze. Hari ico nari numvise nshaka kubabaza mu mahanga uko vyabandanyije bigenda, kuko mwatanguriye muri Ecclesia y'u Burundi, ubu muko mukorera ubutumwa mu mahanga. Noneho ho vyabandanyije vyoroha? Oya ntibibandanya vyoroha, kuko iyo umuntu avuye muhira harimo akantu kugupfa. Uravuye muhira, chaque départ c'est une mort. Ugiye kure y'imuhira ugiye kure, rero biracanganyika n'ibyo wemera bimwe ugatangura kubikekereza ko. Rero mu mahanga aho nagiye ndaca, narace muri Egypte, narakoreye cyane ubutumwa mu Butaliyano, gatoyi mu Bufaransa, no ngaha muri Suède. Ntivyoroshe, bisaba guca bugufi, kuko twebwe iwacu twakuza abavyeyi badutegeka, natwe dukura dutegeka. Patiri akura ategeka, gira gutya, kubura hajya gira gutya. Rero ngaha icambere wiga nukuyaga, nukumviriza, nukuca bugufi. Aha turiga ku ingendo ya Yezu, aha niho uyitegera ingene mu kudukiza yabanje guca bugufi, akigira umuntu. Ngaho umwana aragusubiza hasi akakubwira ikintu, wewe ukibaza uti ndi patiri, ndi papa, ndi mama, ndi giki, umutwe ukazunguruka. Ego rero aho niho novuga nti ngaha birugariye, dutezwa Imana itezwa kuduformata ukundi mu mutwe, ingene dutegera ubuntu, ingene dutegera imigenderanire yacu hagati y'abantu n'abandi, hanyuma tugashikana mu muco w'ivanjiri. N'igikorwa kidasanzwe, ariko muri wa mwidegemvyo ukurondera iciza c'uwundi. Ego umuntu arabandanya gahoro gahoro, umuntu aba ariko arakura, ntubukiri muri ya logike y'ukurandura genda iyo nshaka, ubutanguye kuzura ca bugufi gahoro gahoro. Murakoze cyane. Ego guca bugufi, kugenda buhoro buhoro. Mu mahanga numvise ko mukunda ibintu bifatika. Aha naho mu mahanga turimwo hari abantu batari bake bemeza ko Imana atayibaho. None muri iyi myaka mumaze muri ubwo butumwa, mwavuze ibihugu mwaciyemwo, Egypte, Italy, muri Suède, uretse inyigisho muduha muri Omeri, hari ibimenyetso namusiga mu bimaze kwereka ko Imana iriho? Imana irahari, Imana iriho nukuri. Singaruka kuimenyetsa abantu bashaka kuja gusoma bakaraba, ushobora kubona ingene isi itondetse neza, ingene yaremwe, ukavuga ko hariho uwayiremye, n'ibindi dushaka gusoma. Ariko uvuze ngo mve muri Omeri, abantu umutima mwiza. Ivyo bihugu vyose naciyemo narasanzemwo abantu umutima mwiza, mu bazungu, mu Abashinwa twabanye, Abahindi abo twabanye cyane mu Butaliyano n'Abahindi, abantu b'umutima mwiza. Mwiza no kuvuga mwiza nyene, umuntu akubereye umuntu w'umutima mwiza, akagukorera iciza gratuitement. Nana turakunze guca ku aeroport, ugabura n'abantu umutima mwiza, akwitaka kugira ati urasiza akantu ngaho, mutuntu duto duto. Ntari yegere muri Omeri, mu mafilozofi menshi na teoloji nyinshi. Voilà, abantu umutima mwiza nagiye ndahura nabo hirya no hino, baranyeretse ko Imana iriho. Aho rero nka Patiri sinogenda navuze muri Kiliziya Katolika, iyi Eucharistia duhimbaza, ndamaze kubona rimwe nteranya rimwe kw'Imana iriho by'ukuri, ishobora guhindura
des situations désespérées kugira ngo ikwereke ko nawe ari kuraduta ndiho kandi jewe nduriho ibitagushobokera wewe jewe birashobokera. Muri iyi minsi kurikira Pasika turahimbaza ikigongwe c'Imana. Ivyo ntimwovuga ngo niyo meri nyinshi vraiment burya umuntu yakugiriye akantu kabi urashaka kumwiyumvira imyaka myinshi ariko ikigongwe ndagenda ndabona abantu bagiriwe nabi biciwe batujijwe bagiriwe ikibi ukumva muri bo ingene bashobora kubohoka bakarekura. Le pardon n'est pas humain. Ico ni kimenyetso cyuko Imana iriho. Reka ngeze ngaho kuko urumva aho ni ku kibuga canje ni kuri tere yanje no hava ngaruka muri za omeri ariko utwo twonyene. Murakoze cyane nukuri nitwovuga ntitugende muri omeri mugabo tuzashobora kuzobigaruka ko mu bindi biganiro bikurikira. Ego reka tubandanye kuvyo twatanguye tuganira kuri mwebwe nka Patiri Ignace. Mu mwidegemvyo wawe hari ibintu bigutera ubwoba mbega ikiguha umwizero coco niki? Ego nari nagiciye ko kintu kintera ubwoba cane muri ubu butumwa bwo mu mahanga turimwo n'uyo mwidegemvyo ushingiye ku bintu bitari vyo, umwidegemvyo ushingiye ku bubeshi to kukumva yuko reka ndagwa karorero umuntu waramubwiye kumukunda kandi vy'ukuri waramukunda ugashika ahantu bakakubwira ati urafise umwidegemvyo wo kubwira uwo wakunze yuko utakimukunda kumva yuko voilà ubu ntitukiri hahandi ntegerezwa kugukunda imyaka yose numva ivyo bintu birantera ubwo ingene ibi vyiyumviro bifata biradomeka cane. Uyu mwidegemvyo usambura ubucuti bw'abantu n'abandi. Je ndafise umwidegemvyo ukwirabira telefone naho tubana mu nzu wewe raba television yawe nanje ndaraba ivyiwanje. Uyu mwidegemvyo uri kurasambura la relation. Abantu tugakura twankana urabona ngahi buraya bari barateye imbere muri les droits de l'homme none umwidegemvyo uri kurabatuma basubira konda mu mutwe basubira kuba abantu batukana ku madeba televize basubira kuba abantu bari violent biyumvira gusa ibintu vy'ingwana oro burya civilisation kugira ubone ingene iri kiratera imbere ni ingene la relation ingene ubucuti bw'abantu n'abandi mu budasa bwabo butera imbere. Rero ubwoba ndabugirira ngaho ingene ama extremisme racisme ubwanko abantu babibamwo atasoni mbere bamwe bamugasanga barafise n'amapouvoir barafise n'urugero bariko kuri inosi ico kintu mu mutwe mu kwiyumvira mu kuzirikana kirantera ubwoba ariko umwizero wanje ushingiye kuri Pasika. Imana yarayitwongeye Pasika. Pasika isigura ko ikidashoboka Imana iragishobora. Yarazuye Yezu mu bapfuye naho tubona umengo abantu barika baba mafutiste ntaco banezwe uguma wumva Imana iri kirakrea udu situation tw'umwizero. Kumva mu Bufaransa abantu babatijwe bakuze ukumva hariya abantu bagiye hamwe bararondera ineza ukumva ko muri Israeli hari abayahudi badashaka ingwano bipfuza yuko bona abanyapalestina boba mu bumwe urumva agasigarira Imana yamifise agasigarira ikorerako kugira ngo ego ivyure ubuzima. Ico rero je kiragize umwizero nico bituma bandanya ndi na Patiri na wari bamwe bavuga ati vraiment ivyo bintu ndabona ko vyabaye demode ubu nimwo bivamo mukaza mukiberaho. Oya iyi sirakeneye abantu baguma bayimenyesha ko ibidashobokera abantu Imana bishobokera atari kubivuga gusa ariko no mu buzima bwacu tushobora hari akantu abantu bashobora gusomamo.
murakoze cyane n'ukuri tuguma twiga tuzoguma twiga nibaze ko atari ubwa mbere atari ubwa nyuma tunashaka ubwa mbere tuganiriye ko tuzobandanya tuganira kuri muri studio ya Axe Vibe TV ego two turegereza umusozo none nagira nsozere n'utubazo tugufi ndababaza kugira mw'ishure n'inyishu ngufi ego ikosa umaze gukora ikosa mwakoze utazokwigera wibagira yakuviriyemwo ikintu ciza uranyongera umunota ikosa nakoze twaba mu Cibitoki ku G16 hariho umuntu atarakomeye mu mutwe wamusanga ari karagenda atwara imodoka dafise avuga zim ego hanyuma rero twabiruhande y'ikiraro ndamugendera inyuma zim akagenda arashiramo vitesse turashika kuba Clarisse ngira urahabona hari biti turagaruka papa bayambonye rero aca arankubita arampa igiti bikomeye gose kandi vraiment n'inkoni mpora nibuka nkagira ubwoba n'uyu munsi umuvyeyi mama niwe yantabaye byavuye bimviramo rero gutegera ko yankubita avuga ati wewe wibaza ko ari we wihaye kuvuka ukomeye rero byamvuyemwo gutegera iteka ry'umuntu atambuka n'amaguru yose atagira amaguru akanura ku buryo buboneka canke adakanura agwara canke atagwara kubona ubwiza bw'umuntu kuko ari umuntu gusa kandi atari ibintu by'uba ngo ndamugiriye akagongwe oya kumva ko ari umuntu ico kintu naragikuyemwo no ngakuri Axia tuvuga tuti iteka ryawe ndaribonye birankutsa nanje mwiteka utabona iteka ry'umuntu ngo nuko amugaye wewe nyene uburi gicuga c'umuntu ego murakoze akabazo ka kabiri hari ahantu amasengero maze gusengeramwo mu kumva vy'ukuri urayazi n'Imana amaso mu yandi ego cane sinanibwa natangure no gusenga gose kuri Saint Esprit dutanguye chorale Saint Ignace de Loyola muri mu gachapelle du Sacré-Cœur batarubaka irya sengero nini nukuri nagasengero nagendamwo mu buto bwanje mu bupagani bwanje agumva ko negeranye n'Imana ubu maze gukura ni kuri Santa Maria Maggiore i Roma igihe cyose ngiyeyo ndahagira urugendo ni basilique wumva umenga uri muri connexion direct n'umukama ego murakoze cyane ego mu Burundi muri Italy bandanye muronka ivyo bibanza vyiza ego cyane ego ikindi kibazo ibintu bibiri bigutuma wemeza ko a 100% yuko urukundo rubaho ibintu bibiri bituma nemeza a 100% ko urukundo rubaho hariho nka kimwe ca mbere urabona nk'uyu ariko aradufasha muri technique ego urabona nk'uyu ariko aradufasha ariko arabikora juste kubera gukunda uravye uyu mwanya ariko arakoresha kugira ngo urihe mu mahera rero kubona ushora kubandanya uhura n'abantu ino twaje aho bavuga ati time is money time is money mugabo ugasanga harimo mw'abantu bagitegera no service donné par joie de servir ico rero kiratuma nemeza ko urukundo ruhari ko nta service ibaho atamutima w'urukundo uriho hanyuma ikindi n'urukundo rw'abavyeyi ahantu ndiko ndakorera ubutumwa ndabona ingene abavyeyi biheba jewe nkagira n'ubwoba bagashira en jeu leur santé bagaheba ibintu n'ibindi kugira abana babo babe kuri standard ntibabe imiriye ntibabe navyumva twara agashakoshi kameze neza aje muri vacances aje mu activité jewe ico kintu kiranyereka umutima w'urukundo rudasanzwe
ko si uko umuntu gusa ari mama ari papa ico kintu ashobora kugikora. Ivyo bintu rero ni bibiri. Reka ngeze ngaho nshatse kuguha tic tac, donc très concret. Ego murakoze cyane. Ngabo ni miliyoni aho nama ku mugoroba mvuga mano uri rukundo kandi urukundo rubaho naho ari nyene utu deception tuza kuntubera. Ego ni nuko umuntu nyene aguma yiga misi yose. Reka mbandanye n'utubazo n'ikindi kibazo aha mu mahanga mu mugane w'uburaya ahantu maze kumva uramaramaye. Naragiye ngishitse mu Butaliyano mvuye muri Egypte bavuze ko tugenda kwifotora. Tuja kwifotora donc amafoto ukagenda ugasanga akamashini ndagenda ndakurikiza ibyo bambwiye byose mpejeje hava mu ifoto y'imbwa. Ndavuga none nihenze gufyo ndaheye kaca ndaraba ndabanza kuraba bari ruhande yanje ntibabona ama passport avuye ko zari zo tutwara ku ishuri ca ndasubiramwo neza cambayo mvamo nirabura gose ariko ntaco hari ibintu by'umuco ntashoboye kuregra neza ko aho havuye mwimbwa naramaba navuze none ni kwizi mashini zibura zimeze vraiment donc badufata oro nije byari byagoye narafyunza ahantu atari aho cyane ibyuma byo ngayura atabyuzi vuga ko atabyuzi bakoretse igikoni nuze kwibeshesha ngurazi ingene bagikoresha utazi ingene bagikoresha bakujanye mu cumba kabona toilette sophistique bivuge hakiri kare utijewe vraiment narimenyereye kugurura robine nyere kututuntu ingene batujonga andi urashaka no gusanga wituriye kubera nyene ugumye muri za soni ayi burare baramaramaza. Murakoze cyane twe dukeneye bevise twe dukeneye ibitwemeza ko ari ivyo mugabo reka dutahano tuvyemeye gutyo. Murakoze. Ego bakunzi ba Vice TV aha niho dusozereye ikiganiro twego turasangira n'umutumire turatumiriye abakunzi bose ba Vice TV mwadukurikiye n'abazodukurikira kuzokuramwo inspiration ibafasha gutera iteka abandi niryo hangiro rya Vice TV. Patiri mwakoze cyane kukanya mwaduhaye. Ni jewe ndabakengurukiye ngakengurukira n'abakunzi ba Vice TV subira gukeza abapatiri twatiriwe rimwe bahuriye hari igitega nkuko nabivuze babandanye bakomera mwibanga nkeza bo turi aba cinquantenaire abo turi kumwe ngaha abo twasangiye ubuzima mu buto muri primaire muri secondaire mpoza numwe mu bajyango muri abo twakuranye yabuze mukuru we witwa Edi Michel babuze witwa Prosper turatamwe kubura abakuru bacu gusanga bari muri les 60 les 70 ans ego ndabahojeje rero nkahoza nabagiye barabura mu bo twakuranye aho babahereye hose tubandanye twizigira Pasika. Ego murakoze cyane mwakoze kutwibutsa guhangana n'inabi iri muri twebwe ku buryo nyabwo bwo kurwanya inabi mu bantu. Ntihagire rero ikiganiro kibacika kuri Vice TV. Nta kindi tuvuga atari igitera iteka izina muntu wese. Turateye intege abakutsa kivi bose b'u Burundi mu Bujumbura abakunzi ba Vice TV hano muri Swede no mu mahanga dusubire tuvyure akariro ko gukunda televiziyo yacu. Turakeje cyane cyane abakunzi bo muri Canada na Belgique turabona yuko bariko barabandanya bateza imbere Vice TV. Hebwe babandanye kabisa na Etats-Unis bariko baraza. Ego cyane akaryoshe n'ingara mwitama aha niho tugiye dusozerere ikiganiro cacu. Mwari kumwe na jewe Lasia Kamikazi umwe mu bakunzi ba Vice TV muri Swede na Patiri Nyasi Nkurunziza yabaye umushitsi wacu.
inyuma mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Papa Tim, umukama bandanya bakomeza, mubandanye mwigisha urukundo mu bantu. Iteka ryawe, iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima kuri Action Vibes TV.